icambere coco novuga nuko iki kibazo c'indero na cane cane intebe zibuze z'abana mu mashuri atandukanye ni ibintu bibabaje cane kandi n'ikibazo kimaze igihe kininiya cane nk'uko umenga abari ku butegetsi ico kibazo ntikibaragishinga. Nokwibutsa yuko umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yigeze kuvuga imbere y'abashingamateka yuko ico kibazo c'intebe kigiye gutoreka umuti. Haraheze iminsi itari mikeyi, imyaka mbere. Ivyo rero vyerekana yuko ata mu vyo leta iriho ishira imbere, ntishira imbere icerekeye indero mu Burundi. Hanyuma rero ibihugu vyose vyo kw'isi bitera imbere kubera cane cane biba vyarigishije incabwenge ziheza zigafasha gutorera inyishu ibibazo biba bibanze igihugu na cane cane muri kazoza. Kino kwibutsa nuko inyigisho, indero niyo ituma abana bariko baravuka n'abariko barakura bazobaho neza kurusha uko abavyeyi babo babayeho. Mu ncamake kugira politike rero ni ugutegura kazoza k'igihugu n'akazoza kugwaruka. Ivyo navyo bigaca mu nyigisho imeze neza, itomoye, inyigisho ziha akanovera, ubumenyi n'ubushobozi bwinshi aba bariko bariga. Iki kibazo rero c'intebe zikenye bituma abana biga batamerewe neza, benshi baba bicaye ku mabuye, aho bamwe bamwe bazogwara n'umugongo, ndetse ivy'ubumenyi mw'ishure. Ingaruka mbi rero kuri ivyo ni mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, mfashe mu myaka 10, 20, 30, Uburundi ntibuzoba bufise abarundi banonosoye ngo bashikane kure ivyigwa bazotorera inyishu ibibazo bizoba yahanze Uburundi muri ico gihe. Murazi neza yuko kugira wubake amagorofa uteza kuba waranonosoye ivyigwa bitari bikeyi mu bijanye no kubaka, ari amabarabara, ari ukwimba ubutare, ari ukuvura abantu, ari ukwigisha, ari ukurima. Ibisata vyose vy'igihugu bisaba incabwenge zanonosoye neza ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ivyo bajejwe. Mu ncamake rero ni ibintu bibabaje cane, nikivyerekana yuko ubutegetsi buriho budashira imbere ineza y'abarundi, ineza y'Uburundi, nuko samahera kenye mu gihugu, ni migambi mibi, ntibashira imbere ineza y'akazoza k'igihugu, kuko yaba ari bashira imbere ineza y'abarundi n'Uburundi, bategezwa gushiraho uburyo bukwiye butuma abanyeshure, bugwaruka n'abarimu baronka ibikoresho bikwiye. Notanga uburore butari bukeyi bwerekana yuko amahera bayashira mu bindi bintu bijanye na cane cane n'amatora mu gihugu. Notanga akarorero, amastade, ibibuga vy'imipira y'amaguru, vy'ikarashishi vyubatswe mu ntara zose z'igihugu. Notanga akarorero, ibikorane vyo gusenga vyaba vyabaye bitwara amahera menshi cane. Notanga akarorero, abategetsi n'imiryango yabo yirirwa irafata indege bakamara iminsi n'iminsi bari hanze, ivyo bitwara amahera menshi cane.
wacishijemwo ingene amafaranga azokoreshwa muri uyu mwaka wimirije gutangura yongerejwe mu bisata bimwe bimwe. Mu gisata c'indero ntibadugije amafaranga kugira bategekanye amahera yo kugura izo ntebe, ariko ari mu ngendo zaba n'abariya ari mu vyerekeye bajejwe umutekano muri service de renseignement n'andi no mu bindi bisata, birerekana neza yuko amahera bayongereje ari menshi. Ni ukuvuga yuko leta iriho ishira imbere ivyo bisata bongerejemwo amahera. Ivyo batongerejemwo amahera ni ukuvuga ko ntibikenewe, sivyo biza imbere. Harimo rero ico gisata c'indero, bikaba ari ibintu bibabaje cane. Umugambi uri ku butegetsi umaze kwiza imyaka 20 uri ku butegetsi, nta kintu cigeze gikorwa kugira bihinduke. Vuga ku vyokorwa ni uko abarundi bose ku butandukane bwabo bumve neza yuko igisata c'indero gititutse bahahombera bose, kuko nta muvyeyi n'umwe atifuza yuko umwana wiwe atera imbere. Umuntu atera imbere abiciye mu mashuri. Ico ni ca mbere nshaka kuvuga yuko abarundi bose ku butandukane bwabo, ab'imigambwe, b'ibihugu bindi, yuko bakwiye kuvuga rumwe, gusenyera ku mugozi umwe, bagasaba bashimitse leta igatanga amahera yo kugura intebe n'ibikoresho kugira amashure aronke ibikoresho bikwiye. Kubera iki? Kubera abarundi birirwa baratanga amakori y'umurengera. Ayo makori aja hehe? Aja aribwa, ni ibintu biboneka, si ibintu gaseseshwa mu muri. Amagorofa yigwa arubakwa, amahera ava hehe? Gushika naho umushikiranganji agabira leta igorofa y'ama-etaje 2. Ni ukuvuga yuko igihugu nigikenye, hakenye indongozi zikunda igihugu, zishira imbere ineza y'abarundi. Ico rero nosaba, ico nohanura ubwa mbere bwobwo, nuko umurundi wese nabo bategetsi nabo nyene bamenye yuko kazoza ku Burundi n'ugwaruka bizoca mu nyigisho zifise akanovera. Ica kabiri novuga nuko abajejwe kurongora Uburundi no musi, na cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, niwe afise inyishu kuri ico kibazo cabaye ndanse. Umukuru w'igihugu niyaba akunda Uburundi n'abarundi, niyaba ashira imbere kazoza ku Burundi nk'uko yirirwa arabivuga, nuko yokora ibishoboka byose, agabanya ingendo agira, agabanya ibikorane vyo gusenga vyama vyabaye, agabanya ibi na biriya. Ayo mahera yose ayegeranye, ayashire mu gisata c'indero kugira abana baronke intebe bicarako, kugira abarimu baronke ibikoresho bikwiye, ibitabo n'ibindi, kugira abarimu baronke agashahara, babongerereza agashahara, kugira bashobore kwigisha umutima utari mu nda, ingene baja gufasha umuryango wabo. Ica gatatu nohanura, twirirwa turabona amakori yirirwa araduzwa kw'idandazwa. Umukuru w'igihugu wenyene arakwiye gufata ingingo hamwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka, bakaduza ikori ku bidandazwa bigugwa n'abantu bafise uburyo bukwiye. Aha novuga ivyerekeye amatike y'indege, aha novuga ivyerekeye inzoga zikomeye bimwe bita liqueur, aha novuga
ivyerekeye itabi rirangurwa riva hanze, aha novuga imiduga, aha novuga amajese, amatelefone yirirwa aragurwa. Mu ncamake ibidandaza vyose bigurwa n'abantu bishoboye. Ayo iryo kori, iyo taxi baba badugijeko, amahera yose avuyemwo bakayegeranya akaja mu gisata c'indero, hanyuma agashobora gufasha mu kugura izo ntebe, mu kongera agashahara abarimu, mu kugura ibikoresho, mu kubaka, mu kwigisha abarimu, kubategura n'ibindi byose bikenewe mu gisata c'indero. Nivyo nohanura. N'ahandi hoho ibintu bidahindutse bikaguma uko, tuzoyora tumaze gusesa, kandi gusambura biroroshe, kubaka biragoye.